mwebwe rero gwaruka mwebwe muduhe umwizero wa kazoza. Mu minsi heze twayi mu nama y'abaserukira abandi mu migambwe harimo gwaruka, hanyuma hariho uwashikirije ijambo avuga ati nitwa dushaka Burundi butera imbere dutangure gushira ugwaruka imbere kugira ngo ruze kuturongora ngo rufise ivyimviro bishasha. Hariho abanyamigambwe batabibonye neza baciye bavuga ngo ngurumva rero ngo twebwe ngo muratere inyuma y'urugo rero turagiye. Kubera iki? Twebwe twakuze tuzi ko ubuzima no kuja mu biti naho kuja mu bibanza imbere kuba indongozi nukugira ngo urongora abandi subwira uje kurya. Nico ituma vuga nti ntuzuje kurongora abandi utaramenya ingene urondera ubuzima bwawe. Rero mwebwe gwaruka mutegure kuba indongozi zejo, tubashire mw'icizere. Ntivyumvikana ingene umgwaruka ubu turagerageza tukaruduza kandi hari habo birungurira mugabo no kugira tubamenyereze kugira mwebwe mu bindongozi nziza zejo. Nk'ubu ni mwiyumvire ngira ngo indongozi ya mbere ifise imyaka mike uno munsi ni deje wa OBM, sivyo? Deje wa OBM ari ngaha niwe wa mbere afise imyaka mike 26 menge. Nimwiyumvire yogira esheke akananirwa uno munsi gutuma Burundi butungishwa n'ubutare kandi ari wabijejwe arugwaruka. Tuzokumva kazoza ntikazoza gafuditse. Nta mwizero wa kazoza buhari. None mwebwe gwaruka muca mukora iki? Mufate mu mugongo mumwereke kugira ngo kuko arashobora guca inkokora abantu bose bacavuga bati yemwe Burundi bwarapfuye. Umva yagiye ku mutima utuma Burundi butunga. OBM ni gisata c'ubutare n'agataka. No kuvuga niho Burundi buzeye uburaro n'uburamuko. Tubishize mu minwe y'ugwaruka. Se wenyene nabo bariko barakorana bose n'ugwaruka. Nazanye ugwaruka ngo turabe yuko bo bogira umutima wo kuzura Burundi duciye ku butare n'agataka. Rero indongozi ndashimira payeje bose ubaremera baravuga bati payeje ahubwo wabaye umugambwe w'abagenerero w'ukuri kuko ntugira nkunzi ntugira intara ntugira nta by'ubwoko nta banyagisagara nta baruguru. Ugwaruka rwose urabona ubu gwarabaye ini muri umwe kubera payeje. Nkaha payeje iri kuratanga icizere. Chamwiyumvira rero nka ibibanza vyagiyemwe abantu batarakwiza imyaka 45 hamwe bogira esheke no kuvuga twese uzoca twumva ko atakazoza. None rero ndabasabe mu bahundare ko abo bose ubwo gwaruka abo batarakwiza imyaka 45 bari mu mabanga mubahanure mubaje ko mubatekera imitwe ntibaje muri esheke kuko boshobora gutuma abantu bose bace bacika inkokora nkuko bene Israeli bene Samueli baraciye inkokora abene gihugu kubera icizere bari bafise muri Samueli cyahereye kuri wenyene barabona bati nta kazoza gakurikira. None rero uwo murongo mwogenderako mukaguma mubona ingorane ziza iyo gwaruka rukoreye n'ababene gihugu namwe mwoca mushobora kwirya kara. Rero mperaheze ndabasaba yuko mwogerageza abo ubwo gwaruka bwose gwarose amabanga murufate mu mugongo muruyengayenge neza cyane cyane ndababwiye abo ba OBM urumva niwe wa mbere afise imyaka mike azoba yerekanye yuko novuga namwebwe ntaco muzoshobora mwijambo rimwe azoba ataza karuro kabe. Mugerageze rero mumfashe mwagwarukamwe harimwe aba engineer minier hariho abazi ubwenge tugerageze Uburundi bushore ubutare. Nabaye nkibonye ubutare bwa mbere mu Kirundo burya baranyirutse ko mwarumvise no ku radio banyiruka koko ndumubeshi ndiki. Ubu twavuze tuti leta y'u Burundi igira itangure yonyene yimbira ubutare muga leta
leta n'existe pantage bazobahenda bama bavuga ngo leta ngo nibagira bashikiragaje 15 sivyo leta ni mwebwe mwese c'est une masse qui ne raisonne pas c'est abstrait leta fait faire burya leta rero icira aba bakozi tuma abantu rero ico bataramenya iyo rero abo abakozi bose ba leta hari numwe atagira amakonda bavuga ngo mubahaye pourcentage ngo nini mbega birigo bararonka imishahara bo bataco bakoze bangarije nkeswe uwo uvuze uti wewe ni uzohemba imishahara abakozi ni uzokwandrete na mashini uzotwara ibice 30% hanyuma ibindi bice bigende muri leta mbwira uhejeje guhemba abakozi ukandrete na mashini ugakira ry'amasharge yose ayo mahera ni menshi mugabo navyo nyene bironka mu mwimbu uruvu utimbuye kandi ntuzoshora wenyene kuko ni leta yagutumye kusoroma muca mushora ku isoko muri wa mwimbu niho uzohembwamwo nijya kontra nabwe ni kontra nza muga kubera bagwanije kuva nkibona burya butare ko kizira ko Burundi bushora ubutare bazobigwanya gushika babonye amahera umunsi bazoyabona nibo munsi bazovuga bati turemeye je navuze nti niba utanyemera arazonyankira umunsi azobona umwimbo azaca avuga ati neva n'umusuma finale je mbe no kwiba ibintu ndabijana he nta muntu numwe je shakwemera ko yiba igihugu rero ahubwo obeme nirabe n'ubundi butare bworoshe hariho bworoshe wa wundi wa mujene yabona ya makristale ajama ya makristale banda mufashe kuyarondera na yanda hari hanyuma dutangure dushore amahera azoza naburya niyazo umutahe wo kugira amahinguriro mwebwe abajene ni mwebwe mushobora kuza muratora mutoye ikintu nimuze mutinye kuza murandungikira muti twatoya akantu gushika Burundi muzosaga twebwe tutakizerinze kandi bizoshoboka Uburundi buzoshika kuri faze no munsi hari yapwibijetere turonka ntituriho hazotera igihe musanga ariko turiko twibakira mabarabara tutarinze kuja gusaba ingurane none ko tuzoba dufise amahera igikuru nuko twenyene twokora ubutare dufise ku mwaka burashobora kuduha amahera arenga miliyaridi 3 z'amadolari ko mutangara none mwibaza ubuhonye niyo bataba barabwiba none ushoye nk'itoni 100 za lithium ugashora nk'itoni 100 za cassiterite itoni 100 za coltan itoni 100 za cuivre itoni 100 n'ababurya butare bwose ubwoko bwose dufise fere aho na ushora itoni 100 ku kwezi nangaye ku kwezi none ngaha mu Burundi aho twabura ingene turonka imiliyoni 200 ku kwezi zinjira z'amadolari ko ceda bibona no kubera bari baratugonetse bakanka ko tubikora kugira tuze tugume turabora muganda yabwije ukuri Uburundi jewe ngira nkora ibishoboka byose nta kuntu Imana yoguka imanuza dushore